ndabipfurije umwaka muhire w'ibihumbi 2026 mwese. Uze ubabere umwaka ukwegukira ishamvu ryanyu. Uze ubabere umwaka ukwegukira ivyanyu. Uze ubabere umwaka ugushika ku ndoto zanyu. Muri iyi ntango y'umwaka tugomba twige inkuru y'ikinyamasyo cigumirije ibanga kiraryumako kirihorera ibindi bikoko biriko biracitura ariko kiraryumako nticagira ico gikoze kandi cari kibishoboye. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Habaye ibikoko bikibera mw'ishamba. Iryo shamba ryari ishamba ryiza. Iryo shamba ryari ishamba ririmwo ibifungurwa. Ryari ishamba ririmwo ivyamwa. Ryari ishamba ryasa neza. Iryo shamba ryiberamwo ibikoko binezerewe. Ivyo bikoko vyari bibayeho mu mahoro kuko vyaraje inama n'ingingo, vyarumvikana. Mw'ivyo bikoko harimwo ikinyamasyo. Ico kinyamasyo rero ibindi bikoko vyari bizi yuko giciye ubwenge. Iyo giteranuye akanwa cavuga amajambo y'ubwenge. Ivyo bigatuma ibindi bikoko bicubaha. Igihe kimwe imvura iratara. Inzuzi zirakama. Rya shamba rihinduka ubugaragwa. Ibifungurwa ivyo bikoko vyahora birya birakena cane. Ibikoko vy'intege nke bitangura kumererwa nabi. Ibindi birapfa. Imparage, inkwavu n'inyoni nyinshi bigenda kwa kinyamasyo. Birashika biraciganira biti, mushinga ntahe kinyamasyo, woba ubona ibiriko birabera ngaha muri iri shamba ryacu? Eraba nta bifungurwa tukigira, amazi yarakamye, tubayeho nabi. Ibikoko bimwe biriko birapfa, ibindi bibayeho ari magoyagi, ibi bishoboye biriko birahunga. Rero mushinga ntahe kinyamasyo, tubwirira intare n'inzovu bireke kuboroka amazi n'ivyo twahora dufungura, kuko na bikeya bibonetse nivyo bica bivyigarurira. Ikinyamasyo utanka kiravyishura giti, ingorane si wanje, je ndafise ivyo ndya n'ivyonywa bikwiye. Mwebwe mufise izo ngorane nimuzitorera umuti, jewe ivyo ntibindaba. Nuko inyoni, imparage n'inkwavu bisubira inyuma biteterewe. Uko iminsi yagenda niko ubuzima bwatera buba bubi mw'iryo shamba. Intare n'inzovu vyabandanije kuzibira y'amazi na vya bifungurwa ibindi bikoko vyahora binywa. Ibikoko bifise amagara make birapfa biragesera. Ibindi navyo birabona yuko ubuzima butagishoboka, birata, biromoka, bigenda kurondera aho bishobora kuba bisembereye mu yandi mashamba. Aho ikinyamasyo cari cibereye ngaho, cirira, cinywera, atangorane gifise. Mugabo carihoreye kiraryumako nticagomba kwiteranya ku nzovu n'intare. Umunsi umwe mu gitondo ca kare, rya shamba ryadukamwo umuriro, ubona ko n'ivyatsi vyari vyarumye. Iryo shamba ibikoko vyose vyari bikibasha vyari vyararihunze. Ryarisigayemwo ibikoko bitakibasha, bimwe bitagishobora no kwiruka. Urubeya rero ngurwo ruratwaje ryunyugwa n'umuyaga. Ikinyamasyo naco cari ciryamiye kimerewe neza, ubona yuko ata kintu na kimwe cari kibuze.
ivyo kurya vyose n'ivyo kunywa cari kibifise. Wa muriro uratema uratongora rya shamba urashika no ku nzu y'ikinyamasyo. Ikinyamasyo nticigeze kimenya ibiriko biraba kuko ibikoko vyose vyari bigifise udutege vyari vyahunze. Ikinyamasyo rero nk'uko kubura imburi kiza kibona wa muriro uza wagikikije, naho kigihungira kija kwinyegeza muri ca gikono caco biranka, ariko umuriro wari mwinshi kiba kirahiye gishana na ya sitoke yacu. Sije no hahera hohera iki kinyamasyo kitigeze cumva kamo kirindi bikoko vyariko biracazambira, hanyuma kigashima kwihorera. Abakurambere barayamaze bati umugani ugana kariho. Mu buzima tubayeho mu bibazo bitandukanye, tubayeho mu karenganyo, tubayeho mu gahahazo. Hariho abirundaniriza ko ivyofashije abandi, abo bandi nabo bakabaho bamerewe nabi. Bamwe n'ugupfa bagapfa, abandi bakabaho ataco bimariye. Abarosa kanzo kubera ubwo buzima bubi bakayanyaga. Twavyanka twavyemera, ubu nibwo buzima tubayemo. Aka kantu rero nagomba mukumvirize neza. Abatera izi ngorane sibo babi cane, ahubwo abihorera ibintu biriko birononekara kandi hari ico bari bashoboye guhindura, abo nibo babi cane gusumvya abandi. Martin Luther King yaravuze ati ntituzokwibuka abaduteye ibibazo, ati tuzokwibuka agacerere k'abagenzi bacu bihoreye turi mu bibazo. Akarorero kumvikana nako muri uyu mugani. Intare n'inzovu vyari bikoko bikomeye mw'ishamba, vyakoresha igihagararo cavyo mu kuboroka ibifungurwa canke ibinyobwa vy'ibindi ibikoko. Murumva yuko iyo myifata atari myiza, ariko hari naho vyabikora mu bujuju, mu kutabona ingaruka mbi bishobora gutera. Kumbure ivyari vyigere vyiyumvira yuko navyo nyene mu gihe biriko birakora ivyo bishobora kugira ikibazo. Ushobora gusanga vyabikora mu kutamenya, ariko ikinyamasyo coco murumva yuko cari kizwi yuko kiza ubwenge. Ibindi bikoko vyaracemera, kandi ikinyamasyo carabona neza ibiriko birakogwa mw'iryo shamba, carabona yuko atari vyiza. Aho kumvira impuhwe ibindi bikoko, co caharuye inda yaco gusa. Abarundi barayamaze bati inda ndende ihumira indya ikica kokiza. Agacerere kacu ibindi bikoko bimerewe nabi karagihitanye. Uno munsi ni wewe uri kurabwirwa. Imana yaraguhaye ubwenge bwo guhitamwo ikibi n'iciza. Aho niho hariho ivyo ubona ko arakarenganya canke ari ibintu biriko birata igihugu mw'ihumbi, mugabo kubera inyungu zawe ukaryumako, ukagera naho wubahuka kuvuga yuko ibintu bimeze neza kandi ibintu bimeze nabi, ariko kubera wifitiye ivy'iwawe, kubera wifitiye ivy'iwawe uriko urakingira, nturabe inyungu z'abandi bantu, nturabe ubuzima bw'abandi bantu, ntugirire impuhwe abandi bantu. Ushobora kuba wahora wibaza yuko ari ubwenge, ariko ugiye ukaraba neza uza gusanga ari ukutamenya. Aho gacerere kawe karashobora kugufasha umwanya mutoya, ariko ukazokwicuza ibihe vyose. Hako woryoherwa kugira ngo uzobabara ibihe vyose, wofuma ubabara mu mwanya kanaka ukazoryoherwa ibihe vyose. Ikinyamasyo cararyohewe, cari kimerewe neza, ibindi bikoko bimerewe nabi, ariko murabona yuko cagize iherezo ribi. Twebwe nk'abarundi twifuza kugira iherezo iryahe. Nitwaba twifuza kugira iherezo ryiza, tubabarane. Nituje ngaho
ngo tumerewe neza ntaco tubuze, abandi nabo bagorewe mu buhungiro. Ntiduterera akaguru ku kandi turya amaboroshete tunywa imivinyu, abandi batubitse umukanda. Twoye kwiyumvira yuko ibintu bimeze neza, ababasha bose baguma bahunga igihugu. Reka ndeke kubicisha amajambo, ariko nizera yuko uwumva yumvise. Bibiliya iti abari n'amatwi nimwumve ico mpwemu ababariye. Abarundi twoye kwama twicuza ibiyangara biza vyarayangaye, kandi hariho ico gukora kugira ngo ntihagire icononekara. Reka ndangize mvuga nti vy'ukuri ataburyarya burimo, woba ubona ibibazo bihambaye vyoba bikeneye inyishu zihuta kugira ngo igihugu c'u Burundi cogorore gitere imbere. Zo gushurashura ngo n'ubukene bw'abagabo, ngo kuko abenshi usanga babatana n'amazu bakiri bato bakaja kurondera ico rirenza mu yindi mihingo no mu bihugu bibanyi. Urumva umugabo arakubwira ati je ngiye gupagasa, umugabo amaze kugenda wewe ukicara ngaho imyaka itanu igahera, ugategereza ko umugabo azoza ukabura. Nawe ubonye imyaka itanu iheze uca wirondera kwawe nta kundi. Arapfakazi benshi, abagabo benshi barahunga kuja Uganda kubera abagore n'ubu barigize ndase ngamba aho iwacu ku ntebe, yego bahunga abagore. Abagabo no dusigaranye bake n'ukuri ni bake, n'ubukene bw'abagabo burimo. None yabonye asagirijwe n'ubukene araheza akavuga ati jewe ndabaye ndunguruje, nigira imbere hariya ndabe ko nobanza nkakorera agafaranga. Ugasanga agacimbiri karimwo abagabo batatu, wa mugore arimwo yiryamanye hariya mu nzu kabiri gatatu kane, aremera akagusorora kandi ugahita ashaka ugahemukigeze. None nk'ahantu twagiye kuzika umuntu ejo bundi tukabona abagabo batandatu mu ngijana na ngaho abagore bari, none mwabo batandatu. Ewe mvuze ntuno munsi nginkoko kandi ntumbaza kugwa ngaha. Mvuze ntuno munsi ngimbata baza ku imbata. Mvuze ntuno munsi ngirukwavu. Mvuze nginyama y'ingurube ni ingurube. Mvuze ngiyinka ni inka. Aha.